nawe bijya ibintu by'amayekuteri wararavye mbega jewe nje gukora bijya abandi bakora reka je nikore style y'amayekuteri nawe naciye mvuga ati kananje nkore style ya home abandi bazokora style yo kuvumbura na je ntukimbona sana kuvumbura mvumbura yo bikenewe iyo bidakenewe urumva mbari muri kiganiro canje home uriko rana toki mbega bimaze gushika tumira umuntu ndiko ndagutse bari igitoki Okay, shobora kuba mfise wo dukundanye imyaka n'imyaka azibona nk'umuntu mu diaspora ekana aka umukobwa araje ego gisangara kwakwanije ibintu nkakujyanye fye nkuruka cigenda usanga umukobwa hari yifitiye inoti nawe nunatano tufise guma wicaye uri kurarondera amahera wa mukobwa wa wundi wahari ungaha hani wacu gacimuheba uramuheba erega aho bigeze ubu unye hakora inoti n'umukobwa akubwira je uri umuhungu atano tufise wapi nanjire umuhungu uri umuhungu atano tufise kakumvuruka hama bagaca bavuga ngo abakobwa ngo turi materialiste uyu muhungu n'umukigana amahera nuze murabesha abakobwa ngo nibo bayakunda niba uzavuga ico giyo ngorana n'amakosa ahubwo abahungu barakunda amahera kurusha abakobwa mbere ubu abahungu nibo bayakunda nanje ndayakunda sindayanka Dora mukije bakunzi ba Magic TV muraho murakomeye cyo meze neza kuri mikro muri kumwe na keke yagateka ariko sinje na écouteur oya nje kuvugana n'umuntu muzika tuganira abaganirize hamwe n'umumvirize ikakwanza baramutse gute ni sawa umeze neza yego nawe ndabaramukije n'abakunzi ba Magic TV Magic Channel TV ni TV ikabikora neza cyane kandi ndababwira much respect mbona iterambere muri 2020 merci beaucoup sinzi mwe kumara kapira cyo murabona bicandiko kiriko ngo ninderera ni mu presenter muri Isaac TV kwa Isaac Classic my CEO yitwa ngo Starboy Chris Lieve Starboy canke Chris ça dépend n'ibyo mais ubu aho uri hose afise izino nyita sinzi ngwanyu mwita gute banyita Mr Home cyakiganiro canje home Treta tukiri nganye no muhungu je igihe nagiye mbe nibiki ubu uje uri si uyu kategoresha abakobwa wewe abakobwa barundi kazi utujene kudukore igamba cyaka kumenya ko muzi uwunyu urumva yamira kuri kamera arisiga akipodora nituba tuzi kwazi guteka donc namwaye bijya bituki kubera kunzara urasiga like mcamubona vya bintu by'abadada by'abakobwa ntari nzera mfise basha unyumvire vraiment igitoki atono yo kiraryoshye kana kinda gifungura abashaka kutubaresha ngo oya sikubakoresha donc ni kugira ibyo bahita creativity idea y'umuntu kuko twese ntuzokwa twavumbuye rarabati jewe Starboy birangora muhira hari igihe mbura umwanya wo gukoza ivyombo hari igihe mbura umwanya wo gutora igitoki wo gutora umucati unzoneza nako garundi kazi nawe bijya ibintu by'amayekuteri wararavye mbega jewe nje gukora bijya abandi bakora reka je nikore style y'amayekuteri nawe naciye mvuga ati kananje nkore style ya home abandi bazokora style yo kuvumbura na je ntukimbona sana kuvumbura mvumbura yo bikenewe iyo bidakenewe urumva mbari muri kiganiro canje home uriko rana toki mbega bimaze gushika tumira umuntu ndiko ndagutse bari igitoki akiraje niba mushiraho yarafushe ntabe yarafushe ndaza araba gukurikirana le diaspora la ugasanga ni nk'umusheri wiwawe canke wa musheri wa ntawe nzi sivyo ugasanga yaradukurikiranya kibaza yuko uri kurankorera ko menga tagiyemwe ibindi bintu cyari kiganiro tariko turayaga kugira turaye kwazi gutonora ibitoka ariko arabizi namuhaye menga namuhaye 5 sur 10 arabizi 5 sur 10 aho navyonze yaragerageje niye nitanze yantonoye ndo yose 50%. Okay, entre uno muhungu arakora diaspora bugiye turabigarukako biramaze gushika turega ko hanyuma biramaze gushika ugatumira umuntu ugasanga ntazi gukora ikintu wateguye akora bana je ndabirindiye kugira vraiment barabitora ni nkuko wenda gwaye 50% ari ibindi bintu biba bikenewe ntaba nabonye donc abo ntumira hajya ndafise ukuntu ntanga amanota je ni umujournaliste ngongera nk'abajiri ndafise ukuntu ntanga amanota ariko ndarindiye umuntu azovyanka sinzokata nzoguma mukonyene kugira babibone ne umpaye 50% isonziki so hari umuntu akora mu gikona atambaye igitenge hari umuntu amazi hajya yarahari yo gukaraba n'isabune kugira twikinge corona uwo ufashwe nite gitumura ubona twagiye mbwa turi ayi metre ndibaza kugira twikingire corona ntiyakaravye sivyo yo nari natashe ntakaravye yes warakaravye n'isabune mu kuza kugira unyegere tuvugane none wowe ahubwo ni kurangwa ukagenda mugashiraho indobo hajya hanze yari kandi wasavye n'igitenge none ndatsavye igitenge cyangwa wimviruza wambaye impuzu zera kuko tumwe twatume muza muberewe mumeze fresh muri smart wambaye impuzu yera ukacitonora igitoki bikoze kuku ahubwo nawe muze mu disponibilize bya bintu muce mubibaha ati akira
c'est ça sawa yatubananiza ikiganiro entretenir mukurikirana no mutive mukurikirana kuri Isaac TV bakurikirana bazi ikiganiro ho mu kiganiro kiryoshe cyane gose kiryoshe kenshi hari abantu bakunda kumbaza muri commentaire ngo kwe kunda korana n'abakobwa gusa nazibonye commentaire so abigeme no bakunda nibo tumenyera akazi ko mu gikoni kandi ndakoresha n'abahungu meke ikiganiro ho ndayikoresha abigeme cyane kubera mu gikoni cyane usanga ari abigeme urazi twebwe abahungu ari tugaje sinkora mu gikoni muga jendi bana jendi itekera sindaronka umuntu antekera ninamuronka soon ngira nabone sizwa ndamuzanye bwira je mu gikoni ngenda kubatuzuzanye umuboyi inzuzana umukozi kubera sizwa ndamuzanye bwira nkore mu gikoni rega hari umudamu uzanye shavuga ati wangize umuyaya kogo umuntu wara mu gikoni iki rifo yuko dukorana tumvikana iyo ufise umufasha mu kumvikana biba vyiza gusumba dusuye kuri aba diaspora bawe rero azingene ukunda kuvuga ibintu by'aba diaspora bikabura afise abantu bahore bakwandikira arakunda kubibaza kana babinyishuri dusuye kwa aba diaspora bawe rero Starboy twera aba ba diaspora aba diaspora no sibaje badukurikirana bakunda kuraba ibiganiro bya yego mugapana mwiyo wowe uravuga mwiyo wowe nyina uri bitwazamu mwijya wowe ihora tubazamwe nawe okay mbaza nta kibazo diaspora ndabazi turabakunda cyane okay murakunda kuvuga abakobwa ngo bakobwa ngo abahungu bari hanze baratwandikira ugasanga ngo turabasheri babo kwa namwe abahungu mbaze wowe mbonye barabandikira namwe hari abatwandikira sometime nyene bikeneye bibaye ngombwa akakubwira ati ndumufana juste nashaka kuramutsa nta bindi bintu bikurikira namurumva tuze turavuga yuko muri abasheri b'abakobwa bari hanze abakobwa bari hanze none umurose ari hanze essentiel nuko muhaba communication abona mu bisanzwe nkatebwe uri umujene ntuzovuge ngo ufise ujya musheri wangu no muzobana donc nshobora kuba amfise wo dukundanye imyaka n'imyaka azibona nk'umuntu mu diaspora ekana aka umukobwa araje ego isangara kwakwanije ibintu nkakujyanye nkuruka cigenda usanga umukobwa hari yifite inoti nawe nunatano tufise guma wicaye uri kurarondera amahera wa mukobwa wa wundi wahari ungaha hani wacu gacumuheba uramuheba erega aho bigeze ubu unye hakora inoti n'umukobwa akubwira je uri umuhungu atano tufise wapi nanjire umuhungu uri umukobwa atano tufise kakumvuruka hama bagaca bavuga ngo abakobwa ngo turi materialiste uyu muhungu n'umukiganda amahera nuze murabesha abakobwa ngo nibo bayakunda niba bazovuga ico giyo ngorana n'amakosa ahubwo abahungu barakunda amahera kurusha abakobwa mbere ubu abahungu nibo bayakunda nanje ndayakunda sindayanka kandi uri umukobwa ujyanyereka ndayajya kandi ibyo ushaka nkabikora ivyo shaka ivyo shaka bibi bashobora kuba ufise aga projet tukagakorana kwera izo noti nanje nazibonye sindazihusha urumva neza wowe yuko kumva uri stable mu rugo Jean Hugo akunda n'umuntu umukobwa akagutwara byinshi ko niba bafite amafaranga hama akagutunga wonyine muhira ukaba utekanye so erigana abagutunze nawe hari ikintu muri umwanya uri kurakora none nimba afise amahera ntumubwiye ati mananje amahera nyinjize muri kino kintu nawe kugira wikorere kandi ayo uri kurinjiza naho wowe yajya nta nakime kuko abayaguhaye umutahe muga ayo uri kurinjiza ni force ziwa ni nguvu ziwa none atamahera ukenyura kenye je nta mahera mfise bakonze ba Magic Channel TV muga yo mfise arakwiye ubunya arankuye mugabo dutera tuje imbere dutera tuje inyuma dose umuntu afise amahera mbwiye ati donc umukobwa afise amahera kwa dukurikirana ayazane urayatora yazane ndayatora ndayajya kandi mu kuyatora sizozana ya migambi ya fake turakora imigambi myiza ama tukayinjiza gato se twese tubayubwiye turondera amahera mbega nta usanga bishika ugasanga imihura yatora mubwo usanga ntumukundi uriko uramubesha oya si kuvuga uko ari ababikora n'abatabikora urumva ko uri honnête defonfise sinzi ko ari defo je dukundanye ukampeba bimwe bavuga ngo ngaho kaciye ngo ntagwanga je harabaho gwango ndakwibagira burundu kuko je nanje mba ngiye gukunda mbashaka kumuhagwa rukundo gose rumwe naguha ndarukurayo nyene nkaruhe bana gose nkoza nkaruhereza undi turi kumwe none mba no rugusigira bimaze iki ndagusigira urukundo rw'abandi ndarujana nkaruho turi kumwe kirazira kwijajara ngo mu ngo ntuzopfa umwibagira uramwibagira je ndakwibagira je nta vyinshi nimba twarakunda yero mu ex wanje aba ex Starboy ngo ntanuhe yibuka uri sio uri mu ex je ndabibuka aba ex si benshi mu ex wawe mbega kuvuga ngo je ngo ndacakunda mu ex wanyuma mbega mwahebanye ryari mu ex wanyuma ubona kaguhebana nyine yeruka guhebana vuba kweki nawe yaguhevye kwera Kenya ntiyamevye kubera Kenya aya
cyangwa ni wamutoza nakabanga gusa je sinzi gutoka umuntu je nsezeraniye ikintu umuntu ko nazomuheba sindamuheba acha utumukora akantu akadega gato basi akantu kata no kugira umushavuze nawe ari we sindamushavuza jewe mugaje mu buzima bw'iwanje je nta mukobwa ndaheba uragerageza uburyo bwose ukigenza abakobwa duhebana ntako usanga nakoze tubyisangamo ahubwo ibihunga aragorana arakorogana aragerageza gukora amakosa niba ahubwo bakora amakosa kugira umukobwa arambirwe yumve ko abivuyemo Jesse nkunda gukinisha abakobwa antuka kuko burya buzima mba ndiko ndakinisha bwiwiwe ni nkuko bari bwiwanje nanje iyo yongiye kubukinisha mba ndiko ndakinisha ubuzima bwiwanje je ndi umuntu mfise ikigongwe kandi ndarekonesa sana rero umukobwa uje ugakundana n'umugwa twahindemenga ikigane twagemba abakobwa rero umukobwa wavuze ngo afise amahera aje kundondera amakanyereka imigamba afise yuko nanye nshobora kuronkeramwo benefice kandi nkamukunda tukagira famille akabebe ngaho pi muganaze kungora ngo tuvyara abana 10 canke 12 ni batatu canke babiri tukaba duhejeje urati gitona kwa jije bakobwa umva ibintu by'abakobwa urakunda kubivuga urakunda kubitubaza utugora ubitubaza kandi uno mukobwa urabona yahora afise imesha agakwafe yahindu mwego muri ko murazukirikira arashaka kuja muri saro giragira imeshi guys tumumenyereye yahora agira imeshi sinzi ko ushaka kuvuga ko na Kenya nabuze muri oya usanga nashatse guhindura ngene nationale washatse guhindura ngene natirere gacha wa diaspora Bavena kunda kunyamiki wara no kuri biriza uno journalist wa magic Jiane rero yambwira ngo mbazi bijanye n'akazi kiwanje mbaza vya Isaac Classic cyangwa mbazi vya Isaac TV mbazi vya Juma Jux cyangwa mbazi vya Akim Jini aho ni fresh navyine birimwo urazi ibintu bikunda kutubaza atubaza ibintu basha ibintu mbaza ari indirect yazo cyozo mbaza ndakwisha ni mpamvu nakunda kubaza ibintu by'aba diaspora twabihejeje kandi hamasha kumbwire ubunye intambwe umaze gutera hari miss umaze muri journalisme ibintu wagiye urafronta genre uvuga ati iki kintu vraiment ahanya nakoze uku nabivuyemwo difficulté bien sûr les difficultés wa France donc wagize warenganye Rana kuri TV online kwanza je narahigiye kwanza sinavuga ngo ni difficulté kuko narahigiye ndagira umutima umutima nyene umutima wo kwitaho kira muntu wese narawigishijwe na Isaac Classic ndamushimira CEO wa Isaac TV kuko je mu buzima sinzi kugara nyaga n'umuntu wari we wese hari ibintu nande ari post nagize ati reka ndayihoze mu bisanze umuntu aragira ingeso bivanye n'ahari iyo uri muri famille nziza nawe uragira umutima mwiza iyo nico gituma iyo ugize n'umuntu agukunda nawe usanga wamukunza atavyuzi naho ubumwanka kuko iyo umuntu agukunda nawe utamukunda akaguma agira ibintu byo kugukunda aragushira muri mudu ugasanga wamukunze kubera ko usanga umugeni ugasanga yakunze umuntu amuruta kubera iki yamushize muri mudu donc je Isaac Classic yaranyigishije umutima je sinzi kugara ku muntu wese nyandike message naho ntabandamuza ari abantu bamwe banyandikira ngo shaka tuba bagenzi narakora kuri media je ntavyo narimenyereye umuntu w'umuhungu ashaka kunyandikira shaka tuba bagenzi kakanyandikira merci beaucoup je mba ngaha nawe ubahe ugasanga twayazi takushimira Rostavo merci beaucoup twavuganye neza merci hama kandi ngo tumuhoze kuri singo baguhevye ntibamevye gusa kwandi singo nibisanzwe abakobwa baruze ni benshi so nabari ko baraturaba harimo abakobwa benshi cyane kandi beza iyo gucubura ndivisa abakobwa beza kandi je nzogira umukobwa mwiza cyane apana mu maso umutima fresh okay abagati tubwira ati courage kiganiro cawe sigukoresha abantu n'abakazi kagenda neza cyane nanje kagenda fresh ivyo nivyo cyane tuba dushaka ko abantu bamenya akazi ni fresh muri Isaac TV na Magic TV Magic Channel TV voilà tuinvita makandi ndabashimira abakunzi ba Magic shimira n'uyu muhungu twakoranye gusa ni mundushane muri commentaire bisanzwe ko turayaga ushobora guca muri commentaire ukacuvuga ngo Starboy ngo ariko aragira two turayaga nyene kugira ibintu biryohe nyene mere fresh gusa ukuntu kuri gusanzwe guhari kuri inosi ndakunda kumbaza wa diaspora namwihoye gute ndabakunda nanjye cyane kubera baradukurikirana gose tubashimire kandi badukurikirane aho muherereye hose kandi bipfuza umwaka mushasha mwiza ndabakunda gose mwande mudukurikirana like share na commentaire idi navyo ndavuge gute ati je vous aime nani ndabakunda cyane gose nanje ndabifuriza umwaka mushasha mwiza wa 2021 umwaka w'iterambere n'ibikorwa vyiza no kuba mu munezero ivyo muri ko mararunda byose mu bironke vraiment ndabakunda cyane na Magic Channel TV ivyo muri ko mararunda byose mu bironke n'imodoka muze mu hironke muri 2020 amen ciao